Ikintu no musi nifuza ko twohagarako cyane ni kubijanye nuko umwaka sinzi nkuwo vyoshikira kino biganira akakibona muri intango y'uyu mwaka ukwiyumvira ati muri December tuhere muri December ku 12 mbega nzokenera uburyo bungana gute kugira ngo izimanza mejeje gucamo zikanduhisha nzokenera uburyo bungana gute notangura kubwegeranya gute ico gihe ntibikuvuna nk'umuntu arindiriye bitariki ya 20 z'ukwi 12 aca atangura kurondera amadeni arondera yakura ushaje uvuga ko umunsi mukuru azogera mu mpera z'uno mwaka wa 2025 yotangwa kuvyitegura no munsi yego amano neza turabaye ikaze cyane muri twige nkuko mubizi hano tubashikiriza ibiganiro byo kwigishanya no guhanahana ivyiyumviro hama no munsi ndafise umushitsi atari bwa mbere ariko kugira twidondore kandi kugira batari badukurikiranye bwa mbere ego mushobora kwidondora. Murakoze cyane ego nkuko na shikirije izina ryanje ubushize nitwa Ivan Mutoni. Ikintu no musi nifuza ko twohagarako cyane ni kubijanye nuko umwaka ingene umuntu yo kwigenza mbega burya kubijanye n'integuro y'umwaka ivyo ari ibintu nyamukuru umuntu yoshobora gukorerako muri no mwaka cyane w'ibihumbi 2025 twobigenza gute? Ego murakoze ego nkuko twari twavyemeye tuzogerageza kugenda twinjira ibwina mu twari twaravuze ubijanye no kwiteza imbere bifatiye kuyerekwa rero iyerekwa ni rinini iyerekwa twaravuze ko hagati y'intango naho uzohereza ni harehare gose bisaba rero kubicamo imice yego ntucuva umunsi wa mbere uvyiyumviriye canke umenye iyerekwa ryawe guca utambukira kuri realisation finale ya hari vyinshi bisabwa kandi kugiye kirekire bisaba rero kwitegura rero nk'ubu dutanguye umwaka wamaze kugira igicapo kinini cyaho ugomba gushika ucumenya ati none nimba ngomba kugera hariya ariko none muri uyu mwaka nzoshika ku ntambwe zingahe nzobishika ko gute umwaka ugizwe n'amezi 12 nzobigenza gute mu kwa mbere nzokora iki gutyo hama ukaba ufise ico gicapo muri wowe nimba ufise aho wandika abenshi nka jewe mu byo dukora usanga tugenda na agenda birasaba kuzurandika ko umwaka ni muremure birasaba ko wandika kugira ngo utibagira ama muri wowe ube uziti kumbwiye mu kwa mbere ntibizokunda ariko ndindire mu kwa kabiri ariko udafise integuro ntushobora kugira ni hamwe cyo usanga ugumuja mu bintu byinshi ataco wahejeje. Yego cyane murakoze cyane hama igihe ariko dusigurana ko ndiyumvira ku bijanye no kungena umuntu yo kwitegura mu bijanye n'amafaranga kuko akenshi tuko turaraba ibintu yipfuza gushikako hariho uruhande uburyo babukenewe none kumbure woshobora kutuganiriza ukungene umuntu yo menya ku bijanye n'ikoresho ry'amafaranga bijanye no niba ari kubika kuziganya kumbure no kugira uburyo uko biri kose usanga muri ivyo bintu bayifuza gushikako amafaranga abakenewe akamenya ingene avyigenzamo. Umwaka wa 2025 ugizwe n'amezi menshi 12 nazohinduka ubu ntanza karorero duvuye muri Noel n'ubunane benshi barashika ico gihe ugasanga aragize ikibazo aragize frustration umyitegurira mugoye mugabo wari wararonse umwaka wose wo kuvyitegurira nk'ubu rero sinzi nkuwo vyoshikira kino biganira akakibona muri intango y'uyu mwaka ukwiyumvira ati muri December tuhere muri December ku 12 mbega nzokenera uburyo bungana gute kugira ngo izimanza mejeje gucamo zikanduhisha nzokenera uburyo bungana gute notangura kubwegeranya gute ico gihe ntibikuvuna nk'umuntu arindiriye bitariki ya 20 z'ukwi 12 aca atangura kurondera amadeni arondera yakura ushaje uvuga ko umunsi mukuru azogera mu mpera z'uno mwaka wa 2025 yotangwa kuvyitegura no munsi ego ico mvuga nivyo twako turavuga uragira igicapo kinini cyo gushika mu 12 ariko none nimba nkeneye miliyoni kugira ngo nze ngirire urubanza abana kwa Noel kwa Bonane birasaba ko uno munsi mu kwa mbere ndabati none miliyoni mu mezi 12 no bikangaye ku kwezi ico si ico cyonyene hari abantu uno munsi muhuye adashobora kukubwira ushaka kumufasha ntazica keneye biroroshe urazi
nimba ufise umuryango urazi uburyo ukoresha ku munsi urazi umaze kumenya uburyo ukoresha ku munsi ubwije n'iminsi indwi n'indwi muhuye n'umuntu wambwiye ati kugira ngo jewe indwi imbeho niyi ari ukwezi ugwiza n'iminsi 30 gutyo rero nico gituma ubona n'igihugu kiratora budget y'umwaka nivyo hagati urashobora guhindura mugabo ni vyiza kuba ufise igicapo kigenda kiraba ameliore mugabo quand même uzico ukeneye umuntu yarigeze kuvuga ati none nk'ubu wohura n'umugwiza atunga komeye wo musabiki ariko benshi nitwoba dufise ide iri clair kuko tumaye miliyoni 10 ataneguro wese urashobora kumva umengo ngo miliyoni wogoroye ariko yaronse ukacutaha ugasanga ibibazo bya birenga miliyoni 10 rero no kugira integuro no mu vy'amafaranga nkuko bivuze ukamenya ku kwezi consommation yawe ukamenya ku mwaka uzokenera ibingana gute nico gituma uvuga ati rero uyu mwaka je ntango mfise 100,000 ariko nkeneye miliyoni 12 kuko nzokonsoma umuriyoni ku kwezi aho rero biranagufasha ikintu gikomeye naho uronka uno munsi ukaronka miliyoni 5 wo kuri wowe ntucu usesa kuko uvuga ati ndose 5 ndacasigaye miliyoni 7 ariko uno munsi hari umuntu aronse ibihumbi 100 abaye umutunzi akabigiye uyo munsi ukamenga nta cyabaye arafise ubwoba bw'ubuzima kandi ejo yari afise amahera yo mubesheje iminsi runaka yaba afise igicapo gitumbereye muri we ndagukurikiranya neza cyane numva igituma kenshi abantu baronse uburyo kanaka usanga ujya buhereye mu kubusesagura kubera iki nta kintu na kimwe bigeze babushiriraho aca bonanga ati yumbi jana umuriyoni aracari menshi kumbure ejo niho nzotangura kwiyumvira usanga ari umuntu abaho ku munsi mugabo ivyo nivyo tuko turagerageza kwigishanya hano kuri twiwe kugira umuntu ashobore kugera hana avuga ati ni gute no kwitegurira mu mezi 3 ari imbere ni gute no kwitegura umwaka uri imbere imyaka 5 kugira ushike kuri rya yerekwa rya ubufisi reka ro cengira ko mvuga nti none ko umenga wanashaka kuri ico kibazo nyene cy'amafaranga bo tuganirizaho kuvyerekeye ingene umuntu yo kwisuganya neza agatunganya ku bijanye n'amafaranga tuvuge afise igitigirikana kaca amafaranga umva ni 100% ijana kwijana hari ukungene yo bica mu migwi ku buryo vyo mufasha n'imiburi burakavuga ati nimba ari mu nteguro nimba ari uko bovuga ibintu by'iminsi mikuru bizokurikira ku kwezi hariho bivanye n'ukungene wewe mu buzima bwawe washoboye kubikora kandi ndazi ko usanzwe warakurenya mu mashira atandukanye hari ico ubituganirizako yego urabona mu buzima bwacu bwa misi yose urafise ibintu dukenera kandi bidahinduka nko gufungura utezwa gufungura rero nk'umuntu arashobora kwibwira ngo jewe mbega ko mfungura nkenera ratio ndakenera royer ku kwezi iyo upanze ndakenera n'utundi tuntu runaka ukamara kubona rero ati ku kwezi je nkenera amafaranga nk'aya ico gihe birakorohera ucumenya nimba ubushobozi bwawe bwo ku kwezi bushobora gukwiza ya mafaranga ukeneye canke harayabura rero iyo umaze kumenya ko normalement urashobora kumenya hari imice myinshi mu buryo bw'amafaranga hari umuntu afise amahera make kuyakeneye ugasanga besoin ziwe zirarengeye ubushobozi na revenu ziwe hari uwundi afise amahera ashobora kwinjiza akaronka nk'umushahara cyangwa agakora ikindi kintu kikamuha amahera bikangana n'amadepanse yiwe yo ku kwezi hariho rero n'uwundi ushobora gusanga aronka n'umusesekara agashobora kubika ha ruhande ivyo rero bitegerezwa kuba ubizi mu mutwe ariko kenshi ndabivuga uko jewe nuko nawubwiye ubundi ndi umushingwamanza ariko cyane ibiganiro nkora cyangwa amaformation ngenda nkora ahantu hatandukanye magarara cyane ukintu cya gestion yaba gestion du temps cyangwa gestion y'amafaranga uko nakibonye ari ikintu kiraturuhisha mu buzima bwacu bitari ngombwa kubera tutihaye umwanya wo gutekana utuze ugira igicapo kiri clair mu buzima uca usanga rero iyo ufise ibintu twebwe turakoresha na agenda ukandikamwo amadate ukandika ama-rendez-vous mugore urashobora no kwandika utuntu uvuga ati muri janvier ndakeneye iki muri décembre ndakeneye iki bikaba clair nk'ubu nécessairement pasika igira ishiki kuko dutanguye ukwezi kwa mbere kwa gatatu kuragera nimba uri umuntu
umukristo uzi ko pasika izoshika uyitegurira guhera uno munsi si ivyo vyonyene ndiko mvuga utuntu duhuriza kona byose cyane cyane mu yandi majambo umuntu wese umugambi yiwe none rero burya tuko turaheraheza kuko ikiganiro twagomba kugira cyari ikiganiro kijanye no guhereza igicapo abantu muri uno mwaka wa 2025 nakaye kajambo ko kubatera intege wohereza uvuga kumbure munota umwe kugira mugabo ndizera ko uno mwaka wose tuzogaruka tubiganire ko mu buryo tuvuga techniquement mugabo ni iki ubaterera mu kubaha ijambo ryo kubatera intege mu migambi yawe ifuza gushikana. Ego mu gutera intege umuntu wese nobwira ngo mu ntango y'umwaka gira yerekwa gira icuganije ihishingiro ihihangiro nini ariko rero usubire uvuga ati okay ndashaka gushika kuri ibi mugano no bica mu mice gute ubice mu mice kandi ntubone nimba byanse ivyo wari washoboye kwifundika nibitakunda uracafise umwanya bidakunze mu kwezi ka mbere bizoshurira mu kwa kabiri rero iki gicapo kinini kandi wihanganire uko kuntu ushobora gusanga umenga hariho inzitizi ziko ziragenda zishika nta na kimwe ahubwo niwamara kwirimbura inyuma y'amezi 3 uzovuga ati nohindura hehe ego ntutinye kugira isheke nko mvuga rero ntuhebe gumizako gumubona iyo ushaka gushika novuga ngo malgré les défis et les obstacles. Murakoze cyane reka tubifurize kandi umwaka mwiza kandi twitsenze ko byinshi zo birangura mu mwaka.